Oi. Vipi? Fresh. Uko fresh? Bwana, sasa ni aje? Fresh vyani biki. Njoo kura musa none. None aho tutama tuyage none. Ni hatari. None aha karere mwe mwakamenye gute ko twe nibiki. Karibu mzee. Ni aje kwanza? Hapana mwebwe muduteza abantu ahubwo nema kira bashitse kuri Shinobi mazifatira gatuye kuri Shinobi kwivagiwe muri Master Music benshi bari bamenyeresha ne akora ibikorwa byo hari ya kenshi cyane ariko bamaze kumva ko yavuye muri Master Music ntibigeze bamenya neza indani mu mizi icyatumye Shinobi atandukana na Master Music cyari iki nihagira ubuntwenga ngo nuko ari mu munyenga erega sishe wa mbere kandi sinashe wabitangije amajambo ngongwi uvuga ngongwi nawe kiri umwana ground ibaze ko umuntu aho kuvuga ati urashobora no gutera intege ubona umuntu naho yoba kugira ngo urabe ko ejeje ushobora gukora ikintu kimeze neza cyaka mubwiza ukuri hago uza kwandika hariya hirya no hino ngo ukaja kwandika ku nkuta yego Yes, hello bakunzi ba Shali TV sava meze gute meze neza ni Malove mwarimu mutade bukigwenda meze neza je guys. So uno munsi ndi gukora ikintu kidasanzwe ikintu cy'amateka kandi ikintu muza kwishimira mwese ni kumuvumburo umwe w'ubugesera ndi mukamenge mu gihugu cyacu ciza ndetse carte yacu dukunda twese twishimira aho nje kuraba abaririmbyi babiri nje kubavumbura ahantu bambwiye ko bari mwibaza ko ari bande mwibaza ko tuza kuganira ibiki canke biza kugenda gute hiyo kama batani pasua ama tafanya nini anaronkea twende cameraman yana tubasanze mu kabare mu kabare hapa Yes bakunzi ba Shali TV nko bibona ndiko kumubona wonje kurondera hano oi Vipi? Fresh. Uko fresh? Bwana, sasa ni aje? Fresh vyani biki. Njoo kura musa none. None aho tutama tuyage none. Ni hatari. None aha karere mwe mwakamenye gute ko twe Oni muri ya system nyene kugira ngo tuze kuramusa abastare bacu twari tubakumbuye moja ariko kandi mbona hari inzoga nyinshi ukabura umwe wengine bako wapi bras wengine bako wapi akubitia inyuma gato yaraje ntona ko nawe nyene akagejeje ko sasa ni mwanamke ni mwanaume ni mutipe nyene ni kale fasi yake Yes bakunzi ba Shali TV ndi kumwe na Chinobi canke la familia umwete kushaka no munsi turi muri la familia gang ndabasanze mu kabare ariko kandi nsanze kwanza ari wenyine undi sinze yagiye tutaongea mengi Chinobi umeze neza ariko fresh alhamdulillah asiyo shukuru ni munafiki reko bivuga inyuma ya Chinobi kuva muri Master Music bikaba official yuko atakiri muri Master Music uno munsi yagiye muri la familia sivyo muriko murakora gute mwe na brother woni la familia donc c'est Chinobi ku giti ciwe tuko turakora nyene ngire bikogora amaze kubibona tumufise indirimbo zibiri nibaza ko ibintu abamaze kubibona babona ko twipanze naza kata satani uvuze ko kata satani ushatse kuvuga gute bizikura nyene kata satani nta ibintu bimeze neza tubaze neza tuko sawa yego byagenze gute kugira ngo uhure na mugenza wawe mugakrea groupe ya la familia byaje gute kwanza ujya n'umujama n'umugenzi waje kuva kera cyane tumaze imyaka myinshi tuzinanye byaratworoheye kugira tugire groupe donc no muri Master Music baramuzi yaraza usibye ko atari muri team mugabo yari approach yacu nawe yari umuririmbyi ari mbagiti ciwe hama turiyumvira nyene dushobora gukora umugwi kugira nyene turanyene twoshira ivyumvira hamwe kugira tukora ibintu bimeze neza yego ukunyene twipresent imbere yabadukurikirana kuri ryajwi rya Chinobi ya nitwa Chinobi ijwi bararyumva hinari place sinavuga ibintu byinshi ico gisawundi nga fresh nkuko
ibindi muca muvyumviriza kuri channel kuri YouTube wandika la familia ushaka kwandika uburyohe by la familia cyangwa kwandika deception uca wumva ibindi vyose ni good song. Brother ni aje fresh karibu bwana. Karibu mzee. Ni aje kwanza apana mwebwe muduteza abantu ahubwo nema kila bashitsi mwe muraduteza abantu sasa unafuchika nini sio kufichika mwe oya sivyiza vrimo deja babibona babanza kwibona ko twarere tuko oya ni mugafute vrimo ankoro turi tuko fasi pazuri oya ni mugafute ako kare sawa erega ikibazo nta myaka ijana tuzoma niwe nengi byanzoyimara ariko nameze neza papa nukuri nta satani je nagumye niyumvira yuko akanumura ahubwo nta satani no ngo nta satani sana ibiti namwe nibe ko intebe bari yicaye ko ibaby nyango ntubonye bazo hasanze abaza none ko hari bidaje vyinshi abandi bagiye he ngo baraje ije baza ati petete hari baby ringa aho munarifucika ahubwo nyanga ibyo bidaje twabisanzeho erega birashika rukuna abasevere mu kabare basamara ugasanga ibidaje ntibabikuyeho benshi kino bibaramuzi ariko brother benshi ntibakuzi nka presentation kwisigura we yamaze kwipresent ariko bumve nandi uwundi turi kumwe musi twavumbuye ngahane none ni bande batanze abadukurikirana ukagira ngo ziguna bose gwe mugabo uranze cyenda kuzi babwire rero wondi oya ne barabonye umugabo avugira uwundi no mu makwe barabavugira mu makwe barabavugira muri mariage none turi mu gikwe ko atagikwe je nzakora anyway nitwa Haston nitwa Haston ibyo birakwiye ni Haston de reka ndamwite yuko ari sound killer guys uwumvise uwamaze kumva deception yarumvise icugiwe fresh neza agene umwumva bien création za umesha kandi ni kuva muri la familia nako ndabaza ati kugira ngo mukreye la familia icyumviro kwanza gikuru cyavuye kwande nk'aba brother icyumviro jo bati ana brother wazire hatuye siye tujunge mimi na wewe nawe mbo bimubaze rero ubwo we ni uzi byinshi rero ubwo rero ubwo ntubeshe mbo icyumviro ahantu cyavuye cyo dusanzwe tuzinanye hanyuma tujina isanzwe nitwa Haston la familia hama turavuga duti reka twiyunge turiyunga byarabaye rero sinzi ko ari ikintu kiniye kumenya sinzi ko ari ikintu kiniye kumenya kwiyunga kwanyu umwe wese arafise ingene yarasanzwe akora n'ubundi ingene yarasanzwe akora ku ruhande hirya no hino ariko petite murafise objective canke target mwavuze ati twiyunze turashobora gushika ku kintu runaka niye target kwanza mwakubise ko kwanza icambere muvugibwa ati apa sa tunajiunga nta kindi atiterambere ga nta muntu akorera kwikorera amaboko ni terambere kugira ngo uronke icehezo umunwa n'umufuko ya president yavuze nta kindi turondera kanone nyene cyubahiro wa president weshira hamwe kandi wa cooperative kandi bijya bintu byo kuzaguna ngo president wa cooperative ivyo bintu babihagarike president mu gihugu abari umwe wa president w'imbuga wa president wa kabari kawita ikintu cyose umuntu akora kugira ngo aronke icahereza umunwa n'umufuko kugira ngo tubeho nje gituma dukoresha impano zacu kugira ngo dusorome turaririmba kugira ngo abafana muduhakasha arumva tuko turaririmba ashobora maybe ashobora kuboneka umuntu abona ko dufite talent ari mu Burundi cyangwa ari yanza akabwatireka ndabafasha abapete barashoboye kubona twe nta management dufise ibikorwa mubona byose nivyo tumaze kwisopa donc hashaka kuza umuntu akabwateka nshemo kuboko dutera imbere twese karibu vraiment ko tarandibaza nutavyemera ashaza kuri YouTube barabe yego bro kuri Shinobi maze fatira gatuye kuri Shinobi kwivagiwe muri Master Music benshi bari bamenyeresha ne akora ibikorwa vyo hari ya kenshi cyane ariko bamaze kumva ko yavuye muri Master Music ntibigeze bamenya neza indani mu mizi icatumye Shinobi atandukana na Master Music cyari iki na kimwe nyakujya upanze inzu for example
ugashaka kwimuka none haba hari impamvu uvuga ati ana amatara Jesse nisingiwekwa canke amazi bandisha menshi canke barasesagura canke inzu si nziza muri Master Music ho hari habaye nukuri nta satani hari we still the friends until now turanto agenzi nta satani ni nkakujyanye n'umuntu ashobora guhindura andruwata nturumva ko abantu bava ngaba bakaja hariya urabazi benshi donc naza hatakibazo ni nkakujyanye n'umuntu ashobora guhindura miliye bisanzwe nyene kugira ngo aguma bandanya akora muri rusange benshi base batinya kuja mu management canke mu malebo bivanye no kumenga muri lebo hari ukuntu umuntu bamufata cyane bakamufunga ibikorwa vye ntibisoke nkuko yavyifuza sivyo kuri Shinobi niko yabibona hariya muri Master Music canke bimeze gutandukana ryo kuba hariya no kuba uri kurakora wenyene na brother Haston niki muri Master Music ni kujya nyene mwayibonye kuva mumenye imyaka myinshi ni kujya nyene bimeze uburyo bwabo ni kujya bumeze kandi buri muntu wese agufasha ahashoboye rusange hanyuma naza ko muri la famille ibikorwa tumaze gukora nyuma yo kuvayo muramaze bibiri mugira murabibona abantu barayibona abafana bari banzi kuva kera bacayibona itandukanira usibye ko buri muntu wese afise uburyo bwiwe nahageza kugira ngo agufashe cyangwa mufashanye na cyane Haston tuje kuri wewe gatoya ndashaka ko turyohera abafana kwanza gatoya kapela ya deception hatango yuriya hatango yo musani bamurabe neza agoma aje kuyukutanga ari umusanati none ntihatango y'indimo ntayo babonye none wumva ubaka kanya ojyango kubera kidakomuruse ngo komene ingasira akanya mfuye yaranutse akanya aririmbye yandirimbo bigire munane kuyisubiramo none umuntu apfuye habasigaye iki habasigaye ko anuka mugo nanuka ku munsi umwe nawe kino bitwagiye gatoyi basi naje ko indirimba ngo ni jana tanguye haje ngo ni watanguye nyibutse ndayihe byashoye ntabyo nashobora ibyo biragoye nijwi giyiwe niyagira urwega bo ndaririmbe ibyo wanje niyagira urwega ngo nuko ari mu munyenga herega sije wa mbere kandi sinanjewe wabitanguje baba nirembe byo kwawe oya nirembe byo wanje okay ririmbe byo wawe kila mtu na byake nihagira ubuntwenga ngo nuko ari mu munyenga herega sije wa mbere kandi sinaje wabitangije murabire guys iyi ni misoro ibiri ndetse ubona neza ko bari ku murindi udasanzwe ku murindi w'iterambere ndetse ku murindi w'ibikorwa wumvise sound no y'umumengi irimo bipiano irimo ibitaro icugiwe gusa together mimi nawe wetuwe forever nkubera damu mbere heva ugapanga igikwe ukisopa igikora kizi igikwe nta gikwe je nzakora abapampe ndizakora igikwe banze bagukorera ibyo badukorera rero Jebrem igikwe je ndifuza kuzogikora amvugije ukuri nko myaka inga ntawamenye sinzi mugabo ndabyifuza kabisa indirimbo yumvise ni indirimbo ya deception nkuko isanzwe yitwa nyene deception irimo akantu ko guhemukirwa kandi kanini muri mwe babiri wazanye icyiyumviro cy'indirimbo ninde katwumva ya donc ukuntu twakoze indirimbo ya donc hari ukuntu twandika sibyo ugasanga gendanditse nawe aranditse sibyo kandi kenshi hari igihe umuntu ashobora kwandika hereye nko gitero maybe bivanye na sije yamuje mu mutwe urumva ugasanga ubundi nawazanye refra bivanye n'ivyo undi yaririmbye ujyanye natanguje kwa yes navyibuka sasa fresh kuko abafise impamvu akiyimbira aho kare Freeman ni brother ni Aston nishabiona mbo refra oya iyo ndirimbo kujya tuyandike twebwe turafise ukuntu tuja hamwe urumva twaba turirimbe indirimbo imeze gutya turirimbe ku kintu runaka
rero umwe acazana umwe acaduhana umwanya umwe akagenda guhiga refre yico gitekerezo ndaguhereza iki njye ndi hanya sinkorako bwira umusevera azaguhereza nukoranga mugabo nzihana ejo urumva turafite ukuntu caduhana umwanya nk'imisi nk'itatu genda wiyumvire refre kuri iyi ndirimbo imeze ukuntu ukuntu icyo gihe rero tureje kuyumvira duca tuza tugahurira hamwe umwe akavuga iby'iwiwe undi akavuga iby'iwe ca tumviriza ibidomina ijya refre rero ya domina ariyo kino byazanye niyo kino byazanye nyanyura hama duca duvuga duti rero ubu umwe wese nagende yibete yandike mirongo azane yandike mirongo azane usabisa kumvirizanya umwe yumvise uko hari akantu afise kadomina canke yumva kari ceremony ishobora kuryoha reka dufatire kwa nyene donc bisaba kumvizanya no guheberanira ko bati maybe naho nshobora kuba nakompoje akantu ndashaka kumva kakuyu gasumba karyoshe gusumba kiwanje donc rero nko mu mugwi kenshi bisaba kumvirizanya no guheberanira ko bati no kumva ati ikintu cyuyu kiraryoshe gusumba kiwanje niho mushobora gukora atari uko naho muri bamanyama nk'abagiti impoze biraryoshe mwe murakora namwe se mwumvikana kandi mwese mwiyumvanamwo munahanura no kavuga ati brother change that change iki ongereza kwa akabiba biryoshe ndetse mubizana hit song indirimbo ingene ikirandikwa iri kirakigwa hirya no hino mu karere canke ingene mubona ko kuri YouTube iri kiragenda mubona bishimije nkuko mwe muba muvyifuza canke haracyari akana abafana batarakora tubabwire bakongerezeko indirimbo imeze neza mugabo abafana bategeza kuguma kuri speed bategerezwa kuguma bumviriza kugira ngo tuduge sibyo kuko si bose bamaze kuvyumviriza ndabizi n'abariko bararaba maybe usanga harimo batarayumviriza twitwa la familia turumugwi indirimbo dufite indirimbo nshasha yitwa deception ariko turafite yindi ya mbere yitwa uburyohe donc utaramenya la familia maybe ko numugwi mushasha usibye ko abarimvye atari bashasha ushobora kugenda kuri YouTube ukandika la familia ukandika deception canke uburyohe ba la familia ukumva ivyo tuko turavuga ko atari amasigara cicaro indirimbo guys just ndababesha ni indirimbo iryoshe cyane ndetse ukininjira gusa kuyumvira je nayumvirije ejo nayumvirije ejo frame nkiyumviriza nate namwandikiye Kinobi sinobesha nate namwandikiye Kinobi namubwira ati brother iki kintu kirenze umuti ni pharmacy ahubwo novuga harimo imiti yose ni dispensaire frame rero utarayiraba nasimbire kuri YouTube channel yabo ni la familia ayirabe ndetse siyo yonyine iriko hariho n'ibindi bikorwa byinshi mu bashigikire mu subscribe hariya mu batezi imbere ko nabana b'igihugu nabana bakora kugira ngo ibendera ry'igihugu ritere imbere brother Haston ndifuza kumenya muri kano kanya umuntu atakuzi neza mu mizi career ya music yawe yari imeze gute nize ntamba bimaze guhura nazo mu muziki ukavuga ati aya mimi numva umengo muziki no woheba muziki intara nkamera nzawuheba nzogenda kurema ibigori intamba bimaze guhura nazo gushika no munsi bo intambamye ntizibura kubijanye kawaida twe dukunda kugira ikibazo cy'uburyo amafaranga urabona tuba twiriye twimaze rompa kugira ngo ubone umuririmbyi Mosherami akoze audio muri studio nziza agakora video umuntu burya umuntu akoya kumanikwa ku cyapa nego urumva rero intamba dukunda guhura kenshi ni z'uburyo amafaranga ego nicyo kintu cya mbere kibabaza umuririmbyi ego uburyo n'ubwa mbere nivyo mugabo wo karisho uburyo hari abantu nabo babafana bacana intege mugabo nta wamenye bavuga ngo utararonka dislike ntuburatera imbere ariko nyabona hari igihe ubona nka commentaire ukavuga ati baba wonda bihevye biramaze gushika ugasoma commentaire y'umufana ko buryo mvume ati nkunda uwo mu mpabunyene muri akanya no mukubita boshe sina umufana we urumva batanze ntuze yiwe ni cyumviro ciyiwe kandi nta ukundwa na bose n'ibyamugiriye Yesu mwarabibonye rero usibye no mu bafana meme no mu baririmbyi musangiye umwuka aya umva bavuga amajambo ngongwi uvuga ngongwi nawe kiri umwana ground ibaze ko umuntu aho kuvuga ati
urashobora no gutera intege ubona umuntu naho yoba kugira ngo urabe ko ejo ushobora gukora ikintu kimeze neza cyangwa ukamubwiza ukuri hago uza kwandika hariya hirya no hino ngo ukaja kwandika ku nkuta yego ngibyo kintu ngo nuburobe nawe nyene akira umwanda kandi iryo siba jameni kandi umuntu menga iyo bariho nico ngine nagere mbaze ati uwo muntu ariho nimba atari banga ninde yakoze ico kintu nawe mvuga Aston yakwaye urusha ati muvuge cyume vyumye nawe mvuga kuzimana imibarire mukure mu Buganda ground nawe yego nico guys iri jambo ryakomeye iri jambo Aston tubwizanye ukuri twese tuko turakora kugira ngo umuziki utere imbere je mpagurutse nkaza ngane kugira ngo umuntu ariko araturaba yume neza ko turamutira kamukuru kudushigikira umuntu ariko ashaka gusubiza inyuma music yahanyo akaja kuri ku nkuta zawo cyangwa kuri page zabo bakandika amafuti nkayo nimba atari banga ninde tumutera ivyatsi uwo muntu uwo muntu je ntawe yigeze ambarira oya njango ni bya bindi Messi yavuze ngo kire mu kuboko ngo mu gipfuse ngo kiburyo ngo ya njani byo niko byagenze nawe muga mwagenda guhe aka orientation gatoye mu gutaginga uze gutaginga amagenge yose canka amarebo canka amatimu azokwimenya arimo mwabo amagenge turafise Simba gang turafise amarebo mani bengi ya rero ko bataginga zo kwimenya kuko iyo uteye akabuye mu misure myinshi igize ngo exactly urumva ibyo bintu vraiment si byiza ego turangiza ikiganiro neza akaganiro kacu gato ariko kandi karyoshe karimo ibintu byinshi cyane twamenye byinshi kuri Aston ndetse no kuri Chinobi mu kurangiza ikintu cyo nyine mumve kumenga murifuza ko abafana mu basaba canke umuntu wese akurikirana music ndunda hari yaba ari umuririmbyi yaba ari umujournaliste yaba ari umufana canke yaba ari umuntu wo muri government yacu leta mvye leta nkozi saze nadukuna ndetse kurikirana ibikorwa by'abajene niki ni support naki mufana guha support abafana mudoe support nibaza ko support bwoko support ziri kwishi donc mufana ni watuma umusana agira amafaranga donc atunga ko aragenda gustreaminga kumbuga araza muri show ari hamahera donc umufana ni watuma muri atunga canke yibeshaho rero abafana mudushikire turi la familia ibikorwa utaravyumva waravyi emission aje kuri YouTube yandike la familia dufite indirimbo zibiri uburyohe hamwe na deception mudushikire kuko mutadushigiye twatubiheba no kuri ngashaho gira hanyuma boss nabo abantu nyene bafise akantu kama gatobutse twege vraiment turi la familia mugabo nta muntu adufasha ibintu byose muza kubona n'uburyo bwacu twemera tukisopa donc ashobora kuboneka nk'umuntu donc habonetse nk'umuntu ashobora gushiramwo ukuryo maybe usanga dufise kubamfu twashobora gukora gusumba hajye muze kuraba ivyo twakoze mu Burundi aba diaspora ushobora kuza ugashira mu kuboko kadufasha tugakora kujya abandi bahora babibakorera bien sûr ego nico twabasaba aho ne kuri Shinobi ku ruhande rwa Aston nawe agoniki kuri ruhande rwa Aston nawe agoniki ngoniki akabande unji ngo nawe mbo urumva kawaida ibyo arimo avuga mugenzi wanje nibyo nyadukeneye abafana badushigikire buryo umufana hari igihe ushaka kuririmba ari abafana usanga hari umufana ashaka kuvuga ati naho uzoririmba sinzopfana gufanye kandi nabirya bintu byo gusanga abafana baricemwe imigwi bagatukana ngo Jeffana nako gasanga batukana babihebe tuzopfa duteye imbere bimeze uko ya urumva bisaba yuko nimba ndi nkoze umuziki mwiza la family ikoze umuziki mwiza niba dufane sibyo nibafana umuntu bafana igikugwa nimba nakakoze ikintu kiza bagifane niho umuziki utera imbere niko nabandi babigenjeje urumva hanyuma bajya bagabo nabo bafise babandi babagabo bafise hari abagabo bafise ibifaranga nane babika mu mifuko mu nzu bavyicaye beinvestise bazane muri musique tukwereke dukora akazi ko turigwanako nta mufasha dufise
urumva habonetse nk'umuntu aza agatera urumva twakora ibintu bimeze neza cyane ya nibyo benshi bakunze kuvuga ati umuboss iyo ashize umutahe mu kintu nuko abashaka revenu sivyo benshi rero bakavuga ati twe dutinya gushira amafaranga yacu mu muziki ko atanyungu iza kuduza mu bagenda agiri akagirire uro nabyo mvise ukoze hasonye butsebuye urazi byivuze hari umuntu atinya kurima ngo imvura ngo ntizogwa none namuciriye none nabona barimisha amamashini bakazana amamashini aterera amazi mu mirima imvura itaguye uburyo bwose burashoboka ndumva nta kintu kimwe kidashoboka burya bakubwira neza yuko abahinga bakubwira ko atakintu kimwe kidashoboka umunyimba wewe ufise amakenga yuko muri muzika atanyungu irimo twegere tuze tukoreka ukuntu dusarura mu vyarizo musaruro tukoreka ukuntu dusarura musimuliye abara kumusimuliye apana bya bintu byo gutangura business ugasanga irahombye cyangwa umuziki ntuhomba wowe ukoranye n'abantu bawushoboye bafise mutete umuziki ntuhomba nicyo kintu cyambere kizana agafaranga barenza abakenewe ntimubatse mu Burundi bariho batuzwe n'umuziki mu bihugu bibanyi batuzwe n'umuziki bafite amafaranga menshi none ni gute waje vuga ngo nta mahera ariyo Yes, bakunzi ba Charlie TV nari kumwe na Kinobi nari kumwe na Aston nari kumwe na La Familia nanje ndi ngaha chamba famille nyene cyane numva ni naga famille ni sisi kwa sisi ariko kandi reka nongera ndabibutse neza yuko mugomba kuja gukurikirana kuri YouTube channel ya La Familia indirimbo yabo nshasha ikimoto bushasha yitwa Deception ubizvanenge nukisoma guhemukirwa mu Kirundi nuko kugira ngo ubu wa mbere cyanke uwa kabiri cyangwa gatatu cyangwa wa kane ashize ukuboko kwa kwiwe mu kazi kabo kugira ngo ubashigikire baracyakene support yawe baracakeneye ihinduka mu muziki ndundi biciye kuri bo tuze tuvuge ati turishimiye umuziki ndundi biciye kuri Kinobi ndetse na Aston n'abandi benshi batandukanye bari inyuma tuko turafata mu mugongo brother ndabashimira ku mwanya mwampaye na asante sana naho nokuzuraza abwiye umuntu hote bimeze gutya ariko sinaje kunabi ya Aston je mugabo kugira ngo ndakubabarira reka mbanze some kwanza ahubwo nyakira je ni muranyakira akasanye bwasome umuntu azakura bandu rindi umuntu azakuza kura bikiganiro azakona kuna somye rimwe simeze nk'uyu yagumye asoma kuva kandi yamaze kumara nk'ucupa nkabunga bo urumva ushaka kwakira baranyakira nyuma kamera je sinakiri banga oya icyaha ntacyo wemana reka kunywa se cyaha je mwagafana none abafana ni bakaze severi zinagafana hano zanivana hano reka turangize iganiro brother ya barumvaje ngo cyahajya nkunda kwibagira nari mvuze ati ndibaza sinaje kubona yarambwiye ngo nubwo naje kunabi ebyo no banza kubitekerezaho ko waje kuneza canye kunabi sinaje kubona ayi kameme vuba twayaze neza Kinobi yavuze ko waje gute Kinobi ni ya prestige surprise ko umuntu utaba bamubwiye neza ngene bimeye mbo ntacyo bitwaye kuko ibyo baturondera byari byiza gusa undi musozi uzatumenyesha kuko usanze umuntu yibereye kuraka haraho usanga hari nk'umupasiteri yashaka kudufasha agacavuga ati zijya mboregwa kumbe ntituboregwa nakakonyine tunyoye nukuri kw'Imana babyita kwishingwagasi none ushima tunanihangana kuva kandi bwasome n'ubu sindasoma ndagafise mu ntoke gutya ndayifise nka kaga bangwaga kiza nzokagendana Yes, bakunzi ba Charlie TV mwakoze kudukurikirana yari Malove mwarimu mutade bukigwa wanyu ndetse ngoma nkora kugira ngo iterambere rigumerize utarankurikirana arindiriye iki ko jewe ngiye wari mu boyobe je ko ngiye kwitwa nkore neza mu ndabireko ibi bintu byose kuri internet ubu tugiye kubayobozi inkoni y'icuma numva mudakoze tubayobozi inkoni asante sana guys